Umukuru w'inama nshingamateka ahejeje gutaha avuye mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Serbia. None muti azaniye iki abarundi? Mu gihe yarahejeje kururuka indege yaciye aha ikiganiro abamenyeshamakuru aho yaba yagiye ibitari bike mu vyo bayaze na bagenzi be iyo yahora mu rugendo rw'akazi. Reka tumwumvirize. Twagiye mu nama ya bose cyo twita Assemblée Générale igira 141 yajya huriro y'amanama nshingamateka na mpuzamamateka bita Union Interparlementaire mu Gifaransa. Novuga nti ijambo nyamukuru kandi icigwa nyamukuru bahanahana ku vyiyumviro muri iyo nama kwari ugushigikira amategeko mpuzamakungu biciye mu buryo amanama nshingamateka n'ahenguzamateka iyo bikora na cyane cyane bakerekana uruhara rw'inama nshingamateka n'ahenguzamateka mu gushigikira ayo mategeko mpuzamakungu mugabo kandi tukishimikiza n'ibijanye n'aya mashirahamwe tuba turimo yo mu turere amanama nshingamateka n'ahenguzamateka yacu aherereyemwo kugira ngo dushobore gushimangira no gushigikira ayo mategeko mpuzamakungu. Iyo ni ryo ryari ijambo nyamukuru. Biboneka ko ari ikivugo kirekire mugabo muri make no gushigikira amategeko mpuzamakungu. Hanyuma ko byaba bigenda barabaye ijambo amanatwe turaheza turabereka ingene igihugu cyacu gishigikiye ayo mategeko mpuzamakungu na cyane cyane mu kwemeza amategeko amwamwe kandi ayo mategeko twemeje mpuzamakungu akaba yarinjijwe mwiri bwirizwa shingiro rishasha dusanzwe dufise. Hanyuma kandi byose bikaba biba biciye mu nama nshingamateka n'ahenguzamateka nukuvuga ni bimwe twita amatraité. Hanyuma kandi turababwira ingene mu nama nshingamateka n'ahenguzamateka ndetse n'igihugu cyacu turi mu mashirahamwe iyo mu turere duherereyemwo izi za CIRGL izi za EAC n'ayandi mashirahamwe gutyo bikaduha uburyo kugira ngo dushobore gushigikira ayo mategeko mpuzamakungu tugira ico duterereye mu gushigikira amategeko mpuzamakungu. Ni byo twababwiye kandi turanabereka yuko hano mu gihugu cacu aya mategeko mpuzamakungu tuyashigikiye gose kuko hari ingingo zimwe zimwe zagiye zirafatwa mu gihugu zo gushigikira imigwi imwe y'abene igihugu ya twaretse abakenyezi bakiba ku buntu, abana batarenze imyaka 5 bakavugwa ku buntu, abana bo mu mashure mato mategamere gushika muri fondamental bakiga ku buntu. Ibyo bikaba bishigikira ayo mategeko mpuzamakungu uko yubatse. Mugabo kandi hari ikindi cyatunejeje nuko muri iyi nama mvuyemwo umukuru w'inama nshingamateka w'igihugu ca Serbia yarantoye mu bandi kugira ngo nshobore kurongora inama ya bose mu mwanya yarafatiriwe. Inama ya bose iyo muri Union Interparlementaire ni inama ibikomeye birimwo abantu benshi barenga 2,000. Icyo gihe rero narashoboye kuyirongora mu kiringo c'isaha yose ari we yabisabye ko jewe musubirira mu kurongora ibikorwa icyo twita séance plénière. Nk'uko kandi twama tubigenza iyo tugiye mu manama kandi turabonana n'abarongoye amanama nshingamateka bamwe ahantu tanga ururero butatu uwo nyene arongoye inama nshingamateka ya Serbia twarabonanye mu Mukenyezi turavugana ibijanye no gufashanya ku Burundi na Serbia na cyane natwereka yuko bobo bamaze kugena umugwi w'abashingamateka bimwe twita groupe d'amitié. Ni ukuvuga ko hariho umugwi uza warashizweho w'abashingamateka bo muri Serbia bazokorana n'abashingamateka biwacu kandi urongoye umugwi akaba agiye kuzogendera igihugu cyacu vuba cyane. Twaravuganye kandi n'ibijanye n'abanyeshuri baza kwiga hariya twarasanzeyo abanyeshuri b'abarundi bari muri Serbia na cyane biga iby'ubuganga. Turamubwira yuko yofasha kugira ngo igitigirisha abanyeshuri bagenda hariya ciyongere. Ni nabyo twarashoboye kubivugana muri make rero twaravuganye ibijanye n'imigenderanire.
uwundi twabonanye ni urongoye inama nshingamateka ya Afurika y'Epfo, nawe nyene ni umukenyezi, akaba aherutse gutorwa vuba muri uyu mwaka nyene wa 2019. Hanyuma we twaganiriye cyane cyane dushaka kumenyana kubera murumva ni mushasha, mugabo kandi murazi ko igihugu cya Afurika y'Epfo ari igihugu cyadufashije cyane mu gihe twari mu biganiro by'amahoro byarusha. Ni igihugu rero dutegerezwa kwama turi hafi na hafi kugira ngo babandanye babona neza yuko igikorwa bakoze kiriya gihe kitabaye imfabusa, ari igikorwa kibandanya. Yaranatubwiye uwo mukenyezi nyene arongoye inama nshingamateka yuko yagize uruhara runini kiriya gihe mu gukabura abakenyezi bo mu Burundi kugira ngo bagende kugira ijambo baterereye hariya Arusha. Gira muravyibuka ko hariho umugwi w'abakenyezi wagiye hariya Arusha. Nawe rero twaravuganye ingene tubandanye imigenderane myiza cyane cyane hagati y'amanama nshingamateka yacu. Ubundi nohereza ko twabonanye mu burongoye rero kuvuga umunyamabanga mukuru wirishira hamwe Union Interparlementaire ubita Martin Chombo. Twabonanye wewe imisi yose tugiye mu manama nkaya, yaranaje hano aranakirwa na nyacubahiro mukuru w'igihugu cacu. Abashaka rero kumenya aho ibintu bigeze twaravuganye cyane cyane twamubwiye imyiteguro y'amatora turimo. Ubwa mbere turamubwira ko ijambo ryarindi iryo nyine icubahiro w'igihugu cacu yashikirije yuko azosubira kwitoza, yuko rikiri ryarindi nyene bitahindutse. Turamubwira yuko uburyo bw'amatora hari kandi bwegeranijwe n'abarundi bonyene. Turamubwira yuko imigwi izokurikirana ivy'amatora kuva ku mugwi w'igihugu, makomine, mu ntara yashizweho. Turamubwira yuko inzira ari nziza, mugabo kandi hari ikindi kintu twaramubwiye tuti Imana yarahinduriye amateka Uburundi. N'umunsi turiko dutegura amatora kera mu myaka yahera, abarundi bagiye ubwoba ugasanga bariko barahunga bati igihugu cabo, mugabo n'umunsi ni igihushane, aho ko abarundi bahunga ahubwo bahunguka ku bwinshi baza mu gihugu kandi twimirije amatora. Turamubwira rero ati turi ikimenyetso kigaragara cerekana yuko Imana yahinduriye amateka igihugu cacu. Muri make rero nivyo nababwiye mu byo dukuye muri no rugendo rwabaye urugendo ngirakamaro, kubera ko uko nabibabwiye nk'ico navuze cy'uko bampaye ijambo nkarongora inama mu kibanza cy'uyu mukuru w'inama nshingamateka yo muri Serbia, n'ubwa mbere kiba kuva ngenda mu manama.